Yesu nashimwe. Muterura ibiganza turamukanye ndabahaye mwiriwe mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abahezagire mwakoze kuza. None nta byinshi dufise tuvuga turahaye kaze uwatumwe n'inama nkuru y'ishengero mushike hano mutugaburira ijambo ry'Imana. Rukundo iwe y'amaraso yiwe bwabunduganza mu rugo mburuko mbivuga ntangaye. Yesu wacu nashimwe. Kume twavugana Yesu no Kristo wacu nashimwe. Murakoze cyane. Hanyuma Imana n'urukundo. Gira mwene so uti Imana n'urukundo. Ngoma ndababwira ingene Imana ari urukundo. Mbega abantu muri ngaho mwishengero mwitwa abahinga cyangwa abafundi bazi kubaka mugora amaboko turabe kubaka ibi bubaka ibinyene nta numwe arimo gorora gose ndabibone. Mbega ndababaze nkamwe nobomokesha inzu nkabahamagara nti ngo muje kuyinyubakira yawanye n'igihuhusi kinaga mbega mwoza ho mutangishu mwoza ko mwishura bukebuke gabaje mbega muje kuyinyubakira mwonsa bamahera aho murarukuye ku munwa. Yesu ashimwe. Mbega ayo mahera muyansavye moyakoresha iki? Umugabo aronse amahera n'ugusuma. Kandi iyo umuntu asumye bagateka bigasha barasenga. Kandi iyo basenze bavuga ngo iki? Ngo Mana yo mwijuru ibi byo kurya uhezagire naho vyagize nte? Navyo vyavuye mu nzu yagize nte? Egare ko hohenuka n'iyindi bakaronka ico barya. Hanyuma rero agaca bijya neza vyerekana ngo urukundo rw'Imana ni runini. Erega nawe yo bisengera gutyo ntabasenze nabi. None ugira ngo nibo bayinaze. Ababaza amasanduku y'abantu bapfuye. Iyi sanduku isohotse agasuma senga ngwiki nguhezagira aho vyakizenda egare kuwundagirane. Imana ikabikora gutyo ikabirikira kugaburira. Ariko nagomba nababwira nta mwikomo wabo kuko ni programa y'ijuru. Sema amen. Ugo n'urukundo rw'Imana ruca muri vyinshi. Ngomba tuvugana amajambo y'Imana. Jewe nitwa MPAWENAYO Joseph niko nababariye. Nababwiye ngo nitwa ngwiki. Abantu bari basanzwe batanzi musubire mugoro ikiganza ndabe. Mumbonye muri iki gikorane nyene ha. Ndanezerewe nshimiye Imana n'inama nkuru yantumye ngaha mugahahe. Nkabashimiye n'umurongozi wanyu aba bakozi b'Imana bakora hano bariko baranyakira gutya nkabanyohewe gutya nyene. Yesu abahezagire. Ndabasabiye umugisha Yesu abahezagire. Eyo naje mva hari muramvya barantumye intasho nkorera ku bubwiriza bwo kumuyange. Aho kumuyange rero barantumye intasho no munzi wanje nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
narababwiye ko nubatse umumama twubakanye afise twavyaranye abana 10 nababwiye ko bane bari mu ijuru hanyuma tukaba dusigaranye 6 abo 6 bubatse 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe abo bandi bahungu bari mu mashuri bamwe barahejeje hanyuma uyundi amarira kaminuza uyu mwaka rero dufitaniye abuzukuru 19 narabibabwiye abo twatanguranye ngaho none rero munyakirira intasho z'uyo mumama mu izina rya Yesu umwami wacu kandi ndafise umuhungu asengera ngaho sinzi ko yaje nimba yaje nahaguruke ndamubereke ehe bashari hari inyuma nguriya anye nguriya uriya n'umuhungu wanje uriya murazoza murandabira Yesu ashimwe nuriya muraza murandabira hanyuma rero ntitwotevya umwanya ni muto ngomba tuvugana amajambo y'Imana uyu munsi nta nikorasi ntera nzoyitera ejo kuko yohava itwara umwanya w'ibindi reka dusoma amajambo y'Imana mu gitabo cyo kuvayo igice cya 33 umurongo wa 17 muzingure mwese kugira ngo tuhashike n'ingoga Yesu ashimwe muraza muranyumviriza ibyo twavuganye cyo Yesu ashimwe igitabo cyo kuvayo 33 umurongo wa 17 havuga ngo uhoraho yishura Mose ati nicyo uvuze nacyo ndagikora kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina vuga muti amen mwami wacu Yesu turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza ijambo rigiye kugaburirwa ubu bwoko bwawe ijambo ugomba kubuhemburiramwo ubu bwoko bwawe aho urigendera nanje Mana ungendere ibisigaye byose ubigenze neza tubisenze gutyo ni muri rya zina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Iki gitabo cyo kuvayo kivuga kuvayo kuko ari igihe Abisirayeli bava mu gihugu cy'ubuja barongowe na Mose abajana mu gihugu cy'i Kanani. Iki gitabo ndagikunda iyo ndiko ndagisoma. Iki gitabo cyaramfashije kuvuga ubutumwa ndabubwira umuntu ahambaye ataramenya Imana kigwanye vy'Imana. Hari ku munsi wa Ansesiyo igihe twibuka iyurizwa rya Yesu mu ijuru. Ndiko ndagenda hariya mu misozi wacu ngiye kububwiriza nakorerako. Duhana n'umukuru nawe agiye kuri uyo munsi mukuru nyene kuko naho nyene barawuhimbaza. Acanyaka Bibiliya. Arandaba agomba kumfata nk'umuntu akengeretse nawe yari umuntu ahambaye. Ngo wesha ndisa uri kujahe ntingiye gusenga ngo nta gusenga ngo ugiye guhenda abantu. Jewe ngiye guhenda abantu. Jewe ngiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Ngo mpandabe ico gitabo ubahendeshe. Acara kinyaka ndakimuhaye azingura hanyene muri iki gitabo cyo kuvayo. Abakuru reyo batarakizwa ntibigora gusoma yasoma ibidome nyene binini akazingurwa ngo kuvayo agasubira ngo kuvayo agasubira ngo kuvayo utu tudome duto ntiyinjiramo kwa mbega iki gitabo cyawe kivuga ibyo kuvayo gusa nta kindi kivuga
ntikivuga ibyo nyene nyakubahwa ngo none kivuga iki kuva mu kaboregwe kuva mu busambanyi kuva mu bwicanyi kuva mu bupfumu ngo pungo fatwa ngo akiri igitabo cyawe ngo fata igitabo cyawe nimba ndurakava mu byaha nawe sema amena ndagenda randaba ntisha inawe utamanyutse urumvise Yesu ashimwe umviriza rero uyu mukozi w'Imana Mose Imana murazi nyene yamuhamagaye kugira ngo aje gukura abisirayeli mu gihugu cy'ubuja cya Egiputa murazi ivyo vyagenze niyo vyaciye sinokwirirwa ndajayo kubera umwanya ari muto mugabo kuko igikorwa cy'Imana gihambaye Mose arabwira ati Imana nimba ari we untumye binyereke ko ari wewe nyene ngende menye ko ari wewe tujanye umurongo wa 12 babivuga neza ngo Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye ngo duga nabo bantu ariko ntiwamenyesheje udutumanye yamara waravuze ati ndakuzi izina kandi ugiriye ubuntu imbere yaje uwo ni Mose vuga muti amen Mose agomba kugenda azi ko ajanye n'Imana Mose agomba kumenya ko ajanye nawe ijambo ngomba tuvugana Mose cyayisaba ibintu bibiri ati mana ico no gusaba muruko kujana kwawe nanje ndakwinginza sangwa ngiri ubuntu nawe imbere yawe koko nunyereke imigendere yawe amena mwashengero ry'Imana munagomba kuja mu ijuru Imana ibiyereke ibereke imigendere yanyu nayo gorora ikiganza Imana ibiyereke ibereke imigenderanire yanyu nayo sema amena ico Mose agisaba Imana ikindi cya kabiri Mose yavuze acavuga ati none ni iki comenyesha yuko nagiriye ubuntu nawe imbere yawe twe n'iryo hanga ryawe mbega suko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe tutotandukanywa n'ayandi mahanga yose vuga muti amen iyo turiko turaja mu ijuru twitandukanya n'ibitari byo umviriza Mose amaze kuvuga ayo majambo abiri muri ico kibazo yari afise cyo kuja gukura abantu muri Egiputa Imana ikivuga ati Mose umve nico usavye naco ndagikora vuga muti amena kujana nayo no kumwereka imigenderanire yiwe nayo ngoma ndababwire nico naco uvuze ndagirande Subiramwe iyo jambo nyene muti Mose Imana yamwishuye ngo nico uvuze naco ndagirande nico uvuze naco ndagirande murazi jambo Imana yampaye umunsi fisi intumbero ivuga ngo Imana igomba kugukorera ico uvuze n'akanwa kawe kuri uyu mugoroba ninde yagomba gukorerwa icaza kubwira Imana ngo igikore mwabanyagahe ndabifurije gukorerwa n'Imana ico muza kuvuga ufise icayibwira yitegure ngomba ndaguhamagara ndababajije begiye muja gusenga hari igikorane haraho murasenga mukabwira Imana muti Imana ndagiye gusenga mugabuze kumpa nze guhura n'ivyanje haraho murabivuga uyu munsi ugomba uhure n'ivyawe uyu munsi ugomba gukorera ivyo uza kuvuga Yesu ashimwe nindafise ivyo yobwira Imana ngo ibimukorere umve witegure uyu Mose harageze n'ikindi gihe abisirayeli bacumura Imana igomba kubarandura Mose ahagarara imbere y'Imana ati Imana ndakwinginze aba bantu nubareke erega niwe abahana
ukabicira mu nzira erega ca gihugu bavamo ca Egiputa bazovuga ngo awa ngo nico yabakuriye hariya. None Mana ndakwinginze ubu bwoko bureke. Imana ngo icisubira kuvuga ngo Mose ndabaretse nico uvuze ndagira nte. Mbega murazi yuko hariho ivyaha muharirwa kuko tubasengera. Ivyo murabizi. Aba bakozi b'Imana bamubona ba muzomenye ko abakozi batumwe n'Imana bahagarara imbere y'Imana bakabasabira, bahagarara imbere y'Imana bakabasabira imbabazi. Umve n'ivyaha vyanyu vyose mwabihariwe kuko mwafukanye imbere y'abakozi biki nibande bafukanye imbere y'abakozi b'Imana bagataha baruhutse. Gira gutya turaho umbereza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. N'uyu munsi icyo uza kuvuga ufukamye imbere yabo Imana iraza kugikora. Umbereza. Turaba abantu bashika bangahe bagize ico bavuga baragihabwa, Imana iragikora kuko bakivuze. Dusome mu gitabo c'Ingoma ya mbere. Gitabo c'Ingoma ya mbere. Niho tugiye gusoma amajambo y'Imana. Mu gitabo c'Ingoma ya mbere igice ca 4 umurongo w'icenda. Dusomeho turabe ijambo ry'Imana ritubwira. Hanyuma dusoma ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bigize nte. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati ico mukampa umugisha ico ni kimwe, ukungura urubibe rwanje ivyo ni bibiri, ukuboko kwawe kukagenda kundindamira ivyo ni bitatu, ukandinda ibyago ivyo ni ca kane, ica gatanu singogwe. Nuko Imana mu ico yagize nte, Imana mu ico yagize nte. Ibintu bingahe, ibintu bingahe. Yabesi yari mubo mu ruvyaro rwa Yuda mu bwoko bw'Abisirayeli, kandi uyo muryango wari ukenye cyane. Bibiri tubwiye ngo Yabesi amaze kuvuka ngo yiswe Yabesi kuko yashitse bigoye. Mugabo caramenya agirirwa ubuntu ati ibintu byose bujya bisabwa mu ijuru. Aca atakambira Imana yo mu ijuru ati Mana yo mu ijuru umbiriza ndakwinginze umpa umugisha. Vuga muti amen. Nidayifuza umugisha, nidayifuza umugisha, nidayifuza umugisha mu ishengero, nidayifuza umugisha mu vyakora, nidayifuza umugisha mu biwe, nidayifuza umugisha mu bintu byose. Ukaba wifuza ndawukwifurije mu izina rya Yesu. Ikindi cya kabiri ukungura ububibe rwanje. Erega turagomba kunguka, Imana ikatwagura, imbibe zikaguka, haba mu buryo bw'impemu, amasengesho akaguka, indirimbo zikaguka, ukwizera kukaguka. Mwumve kumenya Imana no kuyitahura bikaguka mu ishengero. Muvuge muti amen. Uragomba kwagurirwa mu buryo bw'impemu, Imana ikumpera ivyo yisavye. Ikindi cya kabiri utagatatu ukuboko kwawe kukagenda kugirane kundamira. Erega beneta ahatabayeho kuramigwa n'Imana twopfa tugahera, ahatabaye kuramigwa n'Imana twohera mu rugendo, hatabayeho kuramigwa n'Imana yo twogira isozera ribi. Ariko Imana nimbigiye iraturamira, iraturamira ikaturamira bene data tuzoshikiyo tuja. Vuga muti amen. Ndabifurije kuramirwa n'Imana mu rugendo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wifuje kugenda
hariya uri umukobwa acikira Imana ikakuramira, ugiye gukorokera mu busambanyi Imana ikakuramira, ugiye gukorokera mu ngorane z'ubwoba shetani yagutetse Imana ikuramire, ubone kubandanya urugendo. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Ikindi ukandinda ibyago bene data bikaba kure yacu, ibyago bene data bikaba kure yacu. Imana erega yabesi yasabye ibintu bikomeye. Ibyago ni bibi, kandi iyo biguteye umve ukwizera kurahera, agakiza kagahera, umve iby'urugendo ugacika intege, ibintu byose bikagenda ukundi. Ariko rero Imana iturinde ibyago bene data. Yesu abahezagire. Ahandi cya gatatu cya gatanu ngo singogwe. Mbega amagorwa ni mabi, amagorwa ni mabi, amagorwa ni mabi, ntawo yabifuriza, ariko ndabifurije amahirwe. Yesu abahezagire. Amen, amen, amen. Imana ikimu icyo yagize nte, imu icyo yagize nte, uritegure kugira icyo uvuga nawe ngo Imana ikiguhe. Umviriza, ndashishikara, nababwiye ko ari ukushishikara. Dusome mu gitabo cya mbere cya Samuel, dusome mu gitabo cya mbere cya Samuel, hamaduce tumera nk'abariko barasozererega. Gitabo cya mbere cya Samuel, gitabo cya mbere cya Samuel hariya anye mu gice cya mbere, dusomeho turabe. Gitabo cya mbere cya Samuel igice cya mbere, dusome ku murongo wa 10. Maze Hana asenga Uhoraho afise intundu, arira cyane, asezerana isezerano ati Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje injoreke yawe, ukanyibuka, ntunyibagire jewe injoreke yawe, ukantabaza umwana w'iki, nanje nzomuguha. Uhoraho abo wawe kuzorinda apfa, kandi nta rupfuwe ruzomugera ku mutwe. Dusimbira hariya ku murongo wa 16. Ntugire ngo ndi umuntu w'imyangeso mbi, kuko kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishyura ati nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe icyo wagize nte. Dusimbira hariya ku murongo wa 20. Igihe kiragera Hana saminda, avyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusavye nde. Umurongo wa 26. Maze Hana aravuga ati mwami wanje, indahiro ni wewe nyene, erega ni jewe wa mugore nari mpagaze iruhande yawe. Mwami wanje saba Uhoraho, uyu mwana niwe nasavye, kandi Uhoraho yampaye ico nagize nte. Nico gituma ndamugize inkuka y'Uhoraho, azorinda apfa ari inkuka y'Uhoraho. Nuko basengera aho hantu, Imana idufashe. Uyu ni Hana, yari afise mugenzi we Penina. Murabizi ko yagendera mutwenga muri byose, kuko yari ntavyara, atakana yari afise. Muri ayo marya n'ayo magorwa n'ayo maborogo, aragenda atakambira Imana, arafukama. Ewe Uhoraho, kubw'aya magorwa, kubw'izi ngorane, kubw'ibi bibazo, umbe ndaje imbere yawe. Uhoraho nyene ingabo, niwarabwa umubabaro ufise jewe umusavyi wawe, ukanyibuka jewe injoreke yawe, ntunyibagire, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha. Uhoraho we azorinda apfa ari inkuka y'Uhoraho. Umve aradomako ati umwana w'umuhungu. Vuga muti amen. Aradomako avuga umwana w'iki? Aradomako avuga umwana w'iki? Icuza gusa uze kudomako. Amen. Uze kudomako.
uze kudomako ku kintu cyose uza gusaba uze kudomako kandi Imana iraza kukwishura kandi izokwishura bimenyekane ko mu Bisirayeli hari Imana. Wa mushinga ntahe birashoboka ko ufise ibibazo, umve Imana igomba ubivuge ikwishure, uze kudoma kuri izo ngorane nyene. Wa mukenyezi uze kudoma kuri ico kibazo nyene, wa musore uze kudoma kuri ico kibazo nyene, wa mwige muze kudoma kuri izo kibazo nyene kiguhagaze imbere kikubujije amahoro. Vuga muti amena. Amaze kudomako Imana iravyumva. Erega ngo igihe yari karabisengera yakubita amanwa ari mu rusengero rw'Ishiro. Rero umuherezi waho ngo yaramwitegereje ati mbega wa mugore uzogeza ryari kwamuborewe? Ateka ntugire ngo n'umunyangeso nk'uko uvyibaza mugenzi. Nibibazo bindengeye, nibibazo bindengeye, nibibazo bindengeye, nibibazo bindengeye. Hata ubona amagorwa nifitiye na yuko ntagira kana. Ijambo umukozi w'Imana yamuhishuriye canke yamucuriye aramwishura ati rero kwivyo vyose ubituye Uhoraho niwigira amahoro uhoraho ico wagize nte. Mbega yaramuhaye wa mwana w'umuhungu. Abavyemera mugire gutya turabe ko yaramumuhaye. Umviriza umurongo wa 20 wagize ngo igihe kiragera Hana Saminda avyara umwana w'umuhungu amwita Samweli kuko yamusavye nde. Birashoboka ukabura ingumba ingo udomeko, birashoboka ukaba ufise ikibazo mu nzu ingo udomeko, birashoboka umuntu akaba yicaye ngaho afise ikibazo adomako. Ego umuntu akaba afise ikibazo ingo udomeko, ingo udomeko. Imana ikwishure kabisa. Umbiriza ari ibintu abana b'abantu bakenera ku Mana. Imana igomba kwishura icyo uvuze icuza kudomako. Hanyuma murongo wa 20 havuga 26 havuga ngo maze Hana amaze kuronka uwo mwana aravuga ati mwami wanje indahiro ni wewe nyene. Erega nije wa mugore nari mpagaze iruhande yawe mwami wanje nsaba Uhoraho uyu mwana niwe nasavye kandi Uhoraho yampaye ico nagize nte nayisavye. Mana niteguriye guha umuntu wese ico ayisaba, naho vyoba ari ivyaha vyakunaniye guheba. Nagomba ndakubwira ugahaguruka muri izina rya Yesu. Imana iraguharira upfe kuyibwira uti Imana icyakimpanze icyakinzinze niki. Ko hariho abantu bagenda n'ivyaha bidahera, ivyaha vyamaho, ivyaha vyama bihagaritse umutima umuntu. Erega nico naco ukidome kuti Imana mbabarira ku busambanyi bwanje, mbabarira mu vyifuzo vyanje, mbabarira mu kamuregwe kanje, mbabarira muri kwa rusakune y'amanyama yanje, mbabarira. Ivyo navyo bivuge ko birakenewe vyose kubivuga imbere y'Imana. Vuga muti amen, vuga muti amen. Shengero ry'Imana, Imana igomba ko ryera kandi ryezwa likazoja mu ijuru. Turi mu gikorane ejo n'umunsi mukuru w'ishengero. Nagomba ndagusabe uzuvuge ico cyose kiguhagaze imbere kiguhanze. Imana igutabare. Yesu wa mu ijuru wacu ahabwa icubahiro. Hana rero ngo amaze kuvuga ayo majambo wa mwana agenda mwereka Uhoraho hatereka uyu ni wawe nagusaba Mana cagenda nimpagaze hahana Imana ngoma ndababwira ikintu kimwe. Yesu ashimwe. Vuga muti amen. Ico uza gusaba Imana ikazogikora, uzotanga igishimo, uzoze gushimira Imana, uzoze uvuga uti Imana ndakwinginze ndaguhesheje icubahiro. Aha ni wa munsi wanyishura. Abantu benshi mugira mutahana inyishu z'ibibazo byanyu kuvyo muza kudomako.
amena. Nicyo uvuze nacyo ndagira nte. Erega ngo icyo gihe bari bamujanye mu rusengero rw'ishiro, bariko barashima Imana ko Imana yabahaye umwana. Niho twumvise ngo nuko basengera uhoraho hantu baca barashima. Ehe, bashangwa indirimbo ya hano yatanziriye Imana. Niyo muri iki gice cya kabiri ngo maze hano arasenga ati umutima wanje uvugiriza impundu uhoraho, ihembe ryanje rivyuwe n'uhoraho, agakiza kanje kasamiye amasi banje, kuko negerejwe n'agakiza kiwe. Vuga muti amen. Iyo Imana itabaye nta utotabaruka, iyo Imana itabaye nta utovugishwa, iyo Imana itabaye nta utoshima. Niho handurutse yandirimba ivuga ngo ntawe nkuhoraho, kuko ata yindi Mana atariwe, kandi nta gitandara kimeze nk'Imana, ntawe nkuhoraho. Amen. Amen. Kandi burya rero umuntu anezerejwe nuko Imana yamwishyuye, ntawo kwita mu munezero wiwe. Aranezerwa nyene, akanezerwa bikagaragara bikaboneka. Nagomba ndakubwira Imana igomba ikwishyura ikizogutera umunezero, ukazomenya ko Imana yacu ari Imana yishyura kuco umuntu ayibariye cyose. Abumvise amajambo mwese, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Ndahamagaye umuntu avuga ati ndafise icyo ngomba kubwira Imana, ashike hano. Abakozi Imana bamusengera kazi. Kuco uvuze nimba atacugira uvuga nta ngorane. Mugabo Imana wari urosa akaryo, mukobwa, musore, mwigeme, mugabo, unigana n'ibibazo byawe ngaho Imana iguhaye uburyo bwo kugira ngo uvuge. Ndarangije. Mwambwiye ngo yamuje murasenga muti Imana uduhe guhura n'icyofasha. Urafise abana badakijijwe, urafise umugabo akugoye, urafise umugore akugoye, uri mu miryango itarakizwa, urabuze icyo wovuga wewe, urabuze icyo wosaba Imana uti Imana niki nacyo ndagikora. Ntabawe basubiye inyuma wosengera. Reka ndakureke wiyumvire, kuko ewe wa muntu usigaye mu ntebe ya ndakubwire ndi ngaha hamwe wowe utagira icyo usaba uhoraho, wowe utumvise icyakuzanye. Nicyo uvuze nacyo ndagikora. Nibyo byaha byawe nabyo ubyihane, arabikora guharire. Hiryo subira nyuma ryawe n'irambirwa ryawe, uhoraho arabikora aguharire. Murongozi wa hano, fasha uwo muntu banje gufasha abafukame. Kaze mu izina rya Yesu. Mana data wa twese wo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo turasabiye imbabazi abantu bamabaza guca bugufi imbere yawe, kandi abanyene niwe mugeni wawe, kandi abakuziga kw'ivyo Bibiliya ivuga ngo bariyeza. Turasengeye umuntu wese yaje gupfukama hano, arafise amajojo wakujojera. Bwa mbere hariho ivyabateye ari ivyaha,
bugira kabiri hari imitwaro ituma bahaguruka buri munsi imbere yawe kandi bikadutera kuza kukurondera agatondo n'umugoroba. Uko Yabesi yasenze waramwumvise kandi uramwishura, kandi n'uyu mugoroba umuntu ariko arakwinginga ndizigira ntakekeranya kumubera inyishu. Turasavye amaraso ya Yesu Kristo ngo amanuke yeze umuntu wese icaha n'akaha, bakure kwa gasembwa n'amarabaga n'injebejebe. Ivyo vyose umaze kubikuraho, ubihanaguje ubushobozi bw'amaraso y'umwana wawe era Yesu Kristo. Turizigira ko umuntu ahagarara akubahuka akavuga ngo data nkorera iki, kuko iyo umuntu ataco mupfa ukuzi ico mupfana. Ndasenze kubwo rukundo n'imbabazi zawe ugira, reka umanukirira ishengero urikorera ico risavye. Mose yaragusenze, Mose yaravuganye nawe aragusaba, nawe uravuga ngo nico uvuze naco ndagikora. Birumvikana ko hariho ibindi yari yakubariye, ibyo urabikora. Arasubira aravuga n'ibindi navyo nyene urabikora. Arasubira arakwinginga, urasubira urakora. Ikindi gihe mu wundi mwanya akugoberera ibindi, uravuga ngo nico naco nyene ndagikora. Ico tugirira ko neza nuko dukorera natwe tukakubarira. Nabose ro bapfukamye bariko barakubarira, nawe ucubakorera. Urakoze Kristo Yesu, nturambirwa no gukorera abo waremye. Natwe twama tukubwira kugira ngo dutabare. Vuze muri bike twizigira ko vyinshi bikorera ubuntu n'imbabazi, mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ngomba dusengere abagwaye no kuri iyo ngwara yawe nayo niwayereka Imana ico uvugana kiragikora. Wa muvuga butumwa yazanana na bamwe bo mu ntuzenye arihe wa muvuga butumwa wa mwarimu ingo usengera abagwaye mu izina rya Yesu. Ingo usengera abagwaye mu izina rya Yesu. Umviriza, fata aho nyene ugwaye, igira ibikore. Kazi turagushimiye mwami Imana data wa twese byagiye mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo. Reka tugushimire Mana y'amasaha meza y'umuhingamo, kongeye gutera iteka ishengero ryawe rigahagarara imbere y'ubwiza bwawe, ukaba uryugururiye kugira ico rivuga nawe ugakora. Si uyu munsi mwami tukubonye gusa, twarashishikaye kukubona amasaha nk'aya wiyerekana, abantu bafise imitwaro bari imbere yawe bakakuririra, ugakora ibitangaza. Turakwinginze Mana ngo aya masaha y'umuhingamo wandike icibutso kuri bano bantu bafukamye hano, kugira ngo iyitariki y'uyu munsi baze bavuge bati uhoraho twaramubonye tugendera. Turakwinginze mwami abantu barwaye, bafise umubabaro, bafise ikibazo imbere yawe, ugira ico bakorera. Kandi nako turagushimiye mwami ko witeguye gukora, koko uvuga ngo nimusabe nanje nkore. Kandi turagushima mwami ko ibitangaza n'ibimenyetso bizogenda vyerekana kubizera. Urakoze mwami ko bikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwese mwizere ko Imana ibakora ivyo muvuze mu izina rya Yesu. Izobikora ngazobibona, izobikora bose batangare. Hamagara iyo Mana izobikora. Shira ijwi hejuru yemwe. Hamagara iyo Mana izobikora. Tobibona tangare. Hamagara iyo Mana
iyo mana ye mwikora ibirama ana yikorere